Abateze amatwi mwese ndabaramukije, kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radiyo Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi tuvugana ku ijambo kwihana no kwizera. Turasoma muri Mariko igice ca mbere ku murongo wa 15, haravuga ngo ati igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane. Ubu nibwo butumwa Yohana umubatirizi yaje yigisha. Na Yesu nyene, Yohana amaze gushirwa mu ibohero, yaciye aja i Galilaya atangura kwigisha ubutumwa bwiza. Yahamagariye abantu bose kwemera, kwizera ubutumwa bwiza. Ariko wombaza uti kwihana bisigura iki? Wombaza uti abaryumvise ubwa mbere mu kanwa ka Yohani umubatirizi, be no mu kanwa ka Yesu w'i Nazareti, bumvise iki? Ubwo bumva ubu butumwa bwavuga ngo mwihane mwizere, mwihane mwemere ubutumwa bwiza, bumvise iki? Reka ndabikubwire ku muriri gatoya. Mu rurimi rw'Ikigiriki isezerano rishasha ryanditswemwo ubwa mbere, irivuga metanoeo risigura guhinduka, ugahinduka mu mibereho yawe yose. Mu Gifaransa bavuga ngo ni changer de comportement. Iryo rivuga rigizwe n'amajambo abiri. Insiguro ya mbere, ayo majambo abiri uyashize hamwe aravuga ngo iyo umuntu ahejeje amaze kumva ubutumwa, umunyabyaha, uwari umunyabyaha arongorwa na mpwemu w'Imana akamujana ahantu ho gutahura yuko inzira yariko agenderamwo yari inzira itariyo, yari inzira y'amagorwa, yari inzira y'urupfu, yari inzira imujana mu mahonero, imujana mu muriro. Agaca ahindukira akagenda yerekeje mu yindi direction, agaca ahindukira akagenda atumbereye mu rundi ruhande. Yariko aja mu rupfu, agaca ahindukira akagenda mu bugingo, akagenda mu buzima bw'ibihe bidashira. Yari yerekeje kandi yari kwaba mu mwijima, noneho agahindukira akerekeza mu muco, agatangura kubaho ubuzima bwo mu muco. Iyi ni insiguro iri jambo nyene, iri rivuga nyene uko riri mu Kigiriki, naho nyene rimwe amajambo abiri. Ayo majambo abiri agiye hamwe atanga insiguro ivuga ngo umunyabyaha uwo ari we wese, umuntu wese ariko abaho ubuzima bwo mu vyaha, aha yabaho ubuzima bw'ubupfu, ari mu bupfu, ari mu butamenya bumwe bugera kure, bumwe umuntu insiguro yabwo ari ubusazi. Mbuze ijambo ryo kuba ryimbabarira gutwi ndi bukoresha, ariko niyo nsiguro. Bivuga ngo uwo munyabyaha wese ubuzima ariko abaho yanka inama y'Imana, yanka kugendera mu vy'Imana yamugeze, yanka kwinjira mu buzima bw'ibihe bidashira hamwe n'Imana, agahitamwo gukora ibyaha, kubaho ubuzima bwo mu vyaha, nta yindi siguro iriho yosigura, yokwerekana, yotanga, yovuga neza ubuzima bw'uwo muntu irenze kuvuga yuko uwo muntu ni imburabwenge. Iyi nsiguro ikitujana ahantu havuga ngo ukwihana kubaho igihe umuntu aronse
ahawe inama y'Imana, ahawe inama y'ubwenge bw'Imana, hanyuma agahita afunguka amaso n'ubwenge bwiwe bugafunguka, akava mu rupfu, agahishurirwa bishasha, akaronka ubwenge bumujana ku gakiza. Ubwenge bwiwe, imibereho yiwe, imigambi yiwe, ivyiyumviro vyiwe, amerekero yiwe, vyose bigahinduka. Uti yizera iki? Yizera ubutumwa bwiza. Niko ijambo ry'Imana twasomye rivuga. Rivuga ngo mwihane mwemere ubutumwa bwiza. N'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Kubera iki ari ubutumwa bw'ubwami? A kingdom, un royaume, ubwami. Ubwami bwose buba bufise ibintu bitatu. Ubwa mbere hari umwami. Ubu bwami Yohana yigishije, aribwo na Yesu Kristo yaje yigisha, bufise umwami. Uwo mwami ninde? Ni Imana ubwayo, ni Yesu Kristo. Ikindi ca kabiri, ubwami bwose bugira abo mu bwami, bene ubwami. Abizera Yesu Kristo iyo bava bakagera bose nibo bene ubwami. Nkaho twovuga ngo abene gihugu, abene bwami. Ica gatatu, ubwami bwose bugira amategeko abugenga. Niho haza inyigisho yacu muri iki kiganiro ivuga ngo ibyo Yesu yageze vyose nk'uko tubisoma mu ijambo ryiwe duhereye mu butumwa bwiza. Ariko aha ndababwire ngo Bibiliya kuva ku ntango gushika kw'iherezo, kuva ku rupapuro rwa mbere gushika ku rupapuro rwa nyuma, ni ijambo ry'Imana. Ivy'Imana yatugeze, kuko ubutumwa bwiza buhera hehe? Buhera mu itanguriro. Inkuru y'ivyaha Yesu nubwo vyari bikiri mu cijiji, bitangurira mu isezerano rya kera. Ivy'Imana yatugeze vyose, ivyo Yesu yatugeze vyose. Imana idufashe cane. Aha rero ni ibintu bipfundikiye. Aha havuga ngo uwutihanye ngo yizere, kirazira, ntashobora kubona ubwami bw'Imana, ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu avugana na Nikodemu yamubwiye ati, uwutavutse ubwa kabiri, uwutavyawe n'amazi na mpwemu, ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ijambo kwihana, Yesu we aha yakoresheje ijambo ryo kuvuka ubwa kabiri. Bisigura co kimwe, bifise insiguro imwe. Aho mu bwami bw'Imana rero wombaza uti ni hehe? Mbega ni mw'ijuru? Ndaguha inyishu nkakubwira nti oya. Ukambaza uti none uvuze ngo ntituzoja mw'ijuru? Nkasubira nkaguha inyishu nkavuga nti oya, sivyo mvuze. Ni ivy'ukuri iyo dukijijwe dufise ivyizigiro ko tuzoja mw'ijuru. Ariko murabizi yuko umuntu aheje gukizwa ntaca aja mw'ijuru ubwo nyene. Abatuvyaje ubutumwa bwiza twavutse batubwira yuko Yesu Kristo ari hafi kuza. Natwe gushika uyu munsi twaravyakiriye, turavyizeye ko Yesu Kristo ari hafi kuza. Turanavyigisha ko Yesu Kristo ari hafi kuza. Muri ico gihe c'ukurindira rero, tubaho gute? Turi mu bwami bw'Imana. Twinjira mu bwami bw'Imana umunsi twihanye. Twinjira mu bwami bw'Imana umunsi tuvutse ubwa kabiri. Igihe kizogera Yesu aze gutora ishengero ryiwe, tugende kubana nawe ibihe bidashira. Ariko muko tukirindiriye, turi hano, turi mu bwami bw'Imana. Yesu yavuze ngo Nikodemu, uwutavutse ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana haba na gatoya. Tugomba kwihana tukizera ubutumwa bwiza. Tugomba kuvuka ubwa kabiri. Dutegerezwa kuvuka ubwa kabiri kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana. Muri bwa bwami bwa Yesu Kristo, muri bwa bwami ducika abene bwami, muri bwa bwami bufise amategeko. Ivyo Yesu yatugeze vyose, kandi yabitugeze ngo tuvyitondere. Turiko turavuga ivyo Yesu yatugeze. Icambere kwihana no kwemera ubutumwa bwiza. Iyo umuntu rero amaze kumva ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa bw'ubwami bw'ijuru, hakurikira iki? Umuntu ahita yumva umubabaro, akumva agahinda mu mutima wiwe, akabazwa n'ukuntu yacumuye ku Mana, akagira agahinda kamubwira ko atabereye ijuru, ahubwo ko ikimukwiye ari ukuja muri Gihenomu. Agahita ataka ati, Mana
mbabarira, narishe ubugingo bwanje. Ati Mana mbabarira, naragucumuye, narababaje umutima wawe. Yesu aca amubabarira, akamuhindura icaremwe gishasha, agacika umwana w'Imana. Mbega umunezero! Reka ndakubwire, igihe cose Yesu akijije umuntu, igihe cose umuntu yakiriye Yesu agakizwa, akarokoka, akava mu vyaha, aba yinjiye mu bwami buganzwa na Yesu, bufise amategeko. Aca aganzwa n'uwo mwami. Kuva uwo mwanya aca yumva mpwemu w'Imana, umwe yazura Yesu Kristo amukuye mu bapfuye amwinjiyemwo, akamuha ugukunda Yesu yamubambiwe, akamuha kumwumvira no kurongorwa nawe. Kuva uwo mwanya yumva ataciganza, yumva atakiri wa wundi. Kuva uwo mwanya ntasubira kurondera ishimwe ryiwe ubwiwe. Kuva uwo mwanya atangura kurondera kunezereza umwami wiwe ijoro n'umurango, ubuzima bwiwe bwose. Wombaza uti ni igiki kiranga umuntu yihanye? Ni igiki kiranga uwo muntu yavutse ubwa kabiri? Ikiriho, umuntu ahita abaho ubuzima butandukanye nuko yahora abayeho. Aya majambo tuzoyabandanya, ariko reka nkubaza ikibazo. Mbega wewe warihanye? Mbega wewe warakiriye Yesu Kristo? Mbega wewe waravutse ubwa kabiri? Mbega warizeye ubutumwa bwiza buvuga ko Yesu ari umwami? Mbega ni Yesu akuganze? Nimba utarihana, utarizera, ihane, izere. Yesu n'umwami. Imana yaramuzuye imukuye mu bapfuye. Mwakire mu mutima wawe. You will never be the same. Ntuzongera kuba wa wundi. Uca uhinduka, kandi uhinduka burundu. Uzoba uvuye mu rupfu winjiye mu bugingo. Uyu munsi nupfukama mu mutima wawe ukatura uti Mwami ndi umunyabyaha, urahita ubabarirwa ibyaha byawe byose, uhinduke mushasha. Ubuhejeje kumwakira, ava hasi aririmba indirimbo irimwo aya majambo umwigisha wanje w'ijambo ry'Imana kuva nkiri umwana mutoya, Umuhisi Justin Yimpa yatwigishije kera, ivuga ngo narahindutse sinkiri wa wundi, w'amaraso ya Yesu yarampinduye musha. Nzokwama ndamushima ko yampinduye ikiremwa gisha. Ivyo mw'isi ndabihevye, sigaye ndondera ivyo mw'ijuru. Hallelujah. Narahindutse sinkiri wa wundi, amaraso ya Yesu yarampinduye musha. Amaraso ya Yesu yarampinduye musha. Zokwama ndamushima ko yampinduye ikiremwa gisha. Ivyo mw'isi ndabihevye, sigaye ndondera ivyo mw'ijuru. Imana ibahezagire mwese. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'uwu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.